Kabare vyakomeye. Uyu mubona aha kuri ekra yanyu ni umunyakenya yitwa Clinton yarayitabiye Imana muri Ukraine aho yari yagiye kugwanira Uburusiya. Muti vyagenze gute rero? Tubahaye ikaze kuri seneri Nyankamugayo aho twababwiye kuza turavuga ibijanye na politike n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubushize twarababwiye ko mu misi yaheraho abanyakenya menshi bagiye mu bihugu by'Uburusiya babahenda ngo bagiye kuzi ariko bagasanga bagiye mu ntambara. Ivyo murabimenyereye abenshi baja gupagasa aho umuntu aguhamagara kubwira hano hari akazi keza washikayo ugasanga ni indyankuge. Twagiye tubabwira kenshi ku barundi baba mu gihugu bishoma miliyoni babahenda ngo bagiye za Burayi bagasanga n'inzira idashika. Abandi bakababwira ngo ngwino hari ubuzi muri za Kenya bakabajana aho bita ruguru za Ushaga bakaja kwimba amatoilette bakaja kuragira inka bakaja kuvoma batanze amamiliyoni. Uyu munsi uri hejuru rero tuje kurabira hamwe bimwe mu byabaye imbarutso yo kwicwa kw'aba basirikare b'abanyakenya bari hariya mu Burusiya ariko bakaba ari kuri site ya Ukraine. Muri Ukraine bagiye gukora iki? Byagenze gute? Byamenyekanye gute? Tukiraho nyene twabamenyesha ko umuryango wa Clinton komeza gutabaza usaba yuko yofashwa kugira ngo bashobore gushikana ikiziga byibuze mu buruhukiro kikazotahukanwa hariya muri Nairobi i Kenya kugira ngo ishobore gushinguranwa iteka. Ariko nubwo biruko uwo muryango ngo ufise akababaro kenshi cyane kuko niwe muherezi bari basigaranye, umuherezi wenyine bari basigaranye babona ko ikizere cyuko azobakiza. Akaba yavuye mu gihugu ca Kenya mu mwaka wa 2024 aho yaragiye gukora muri Qatar. Nyuma y'igihe gitoyi abwira biwabo ko ageze mu Burusiya kandi ibintu bimeze neza. Uyu musore w'imyaka 29 akaba yitavye Imana ari muri site ya Ukraine aho agiye kugwanira Uburusiya. Muti vyagenze gute rero? Nakuvuga Uburusiya burafise ukuntu burokrita abantu b'abanyafrika bamwe bakabwira ko hariho ubuzi bashitseyo bagasanga ni gisirikare. Rero imyitozo itarenze indwi 2 canke 3 zabaye nyinshi niyo babaha ubundi bakaboneka ku rugamba. Iyo warungitse ku rugamba urumva neza na neza kwabo basirikare badafise imyitozo nibo baje imbere. Naho abafise imyitozo ihagije bo igihugu ntikiba kigomba kubatakaza. Kuko vyagenze. Mu gitero cabaye aho barukuru tari bo bagiye imbere. Uyu musore w'umunyakenya yitavye Imana bitunguranye. Hanyuma ubuzima bwiwe bugenda akazima yongo. Ariko ico bikoze abasirikare ba Ukraine baciye bamutora Burusiya baciye bamutora mujana ku kirindiro kiraho nyene. Uko mubyara we abivuga havuga ko ayo makuru igihe yaronka atigeze avyemera ariko kubera ko yarazi ko ari mu Burusiya akaza kuyemera ari uko ayumvise bigiye kumugaragara. Nubwo ari amakuru y'umubabaro leta ya Kenya yo ntakirigera itangaza ku bijanye n'abantu bari muri ico gihugu kandi bako baragwana kandi ngo birabizi kuko ngo ubushize yavuze ko abantu abantu 180 batahukanywe. Ariko ishirahamwe rya Afrika ryo riserukira agateka kazi na muntu rikavuga ko abantu 180 baburiwe irengero. Bavuga ko bari hariya mu gisagara ca Ukraine bagiye kugwanira Uburusiya. Aho ca nibaza naho gaca wibaza kubera iki abanyafrika twamatugwa mu mporero, kubera ko umunyafrika totera imbere, kubera ko umunyafrika kwama inyuma y'umuzungu. Aho nahawe nahanje ho kwibaza.
bamenyesha koko biba bibabaje cyane koko kabisa, birabishe no kumva ko umutama se w'uyu muhungu yari yagurishije twose, agurisha n'itongo kugira ngo bashobore kumunuka muri Qatar. Nibyo koko hashitseyo yarakoze kandi yarabafashije, ariko nyuma yaho byaje kugorana kubera ko mama w'uyu musore yagwaye diabete. Uwo musore yari ko aramuvuza amugurira imiti, none aratabaza asaba leta ya Kenya ko yomufasha ikabandanya mugarukiraho kubera ko uwahora amugurira iyo miti atakihari. Kuri wa gatandatu abategetsi bo muri Ukraine nibo batangaje ko yapfiriye mu citwa igitero ca Rukurutu. Aha murabizi yuko Uburusiya babwohereje abasirikare benshi bashasha ku ntambara, ari naho benshi bapfa abandi bagakomereka. Mwibuke ko kandi abasirikare batakara muri iki gihe baba ari benshi, kuko urumva iyo abantu batagira umwitozo bagiye imbere bakagenda, hari n'abatazi ibyo kwirinda bya gisirikare mu bamubizi. Mwibuke ko apfuye igihe umuhangayiko ukomeje kwiyongera ku banyakenya benshi batabona iyo bava niyo baja mu gihugu ca Ukraine, bagiye bagwanira Uburusiya. Ukraine yo ivuga ko uwo ari we wese azofatwa ari mu gisirikare ca Russia ariko aragwanya Ukraine natamanika amaboko azofatwa nk'umugwanyi w'umwansi, ariko namanika amaboko bazamugira igongo bamusubiza iyo java, ntawe uzomwica. Uwo Mogesa rero igihe aja mu Burusiya yaragiye agiye kurondera amafaranga nk'uko abandi bose bagenda kurondera amafaranga, ariko ntivyamuhiriye. Tubamenyesha kandi ko yaragize imisi abahamagara abavugisha akabaganiriza, ariko hakaba hari haciye imisi badasubiye kumva ijwi ryiwe. Bavugisha mu mwaka wa 2025 umugabo hari mu kwicumi, umugabo kugeza uyu munsi ntibari bwo basubire kumva ijwi ryiwe, basuye kumwumva bababwira inkuru mbi ibishe. Kuvuga yapfuye urupfu rubabaje, urupfu rwo gupfira ku gisirikare urwanira igihugu kitari ikiwawe, numva ko bitaryoshe. Yari umucangera abo twita ba mercenaries, aba mercenaires. Umuryango we uragira ati niwe muntu twari twizeye kurukiza, niwe nyene yo dutabaye, niwe nyene yo dukijije, none ibyo twari twiteze bibaye akayobera abahinga. Ari naho uwitwa Joel Mogere umuvandimwe wiwe, ni kuvuga uvukana n'umuhisi, yabwiye televiziyo nkuru y'igihugu ca Kenya ko urwo rupfu rwamubabaje cyane. Aravuga ko uwo Mogesa Clinton ari we wenyene bari bazeye ko ubufasha, niwe muhererezi wenyene bari bafise, niwe wenyene yabafasha, niwe wenyene bari bazeye ko ishingiro ry'ubuzima. Naho twababwiye ko nyina we wari we Maren aragwaye kandi araremvye cyane, aratabaza arasaba n'ubufasha. Cyo gituma twatanguye tuvuga ngo tabara, ibintu bimeze nabi muri Kenya, ariko neza na neza hariya mu Burusiya. Ariko mu kwezi gushize twarababwiye ko leta yavuze ko abantu 18 yabatahukanye. Mwibuke ko ishiramo rya Afrika ryorijwe gateka kazira mu bivuga ko barenga hafi 200. Ariko leta ya Kenya ntigeze yemeza urwo rupfu rw'uwo muhungu, nta n'ikirabivugako. Mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 11 niho ujejwe ministeri
y'ububanyi n'amahanga wa Kenya yemeza ko abizi neza ko hariho abashika 200 bariko baragwanira Uburusiya hariya muri Ukraine, ariko kugeza n'ubu nta nkuru y'imvaho turasubira kumva. Mwibuke ko n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afrika harimwo abantu benshi bagiye kugwanira Uburusiya, avuye mu bihugu bishika 36 by'Uburusi bya Afrika, aho twovugamwo nk'ingabo zirenga 1400 zose zagiye mu Burusiya kugwana. Mwibuke ko na Ukraine ntiyera yaragirijwe ko ikoresha nayo abo twita abacancuro canke ingabo zivuye muri Afrika no mu bindi bihugu ngo zije kwifasha kugwana. Ariko ijambo twobabwira rya nyuma ubutasi bwa Ukraine bwongeye ko nuko bwavuze ko butemera umuntu numwe canke ni nk'impanuro bwatanze buvuga buti ntidushaka ko hari umuntu numwe aza gutembera muri Russia mwino misi ahendwa ngo aje gukora akazi canke aje muri visite kubera ko ibintu bitifashe neza mu Burusiya. Mwibuke ko bavuze ko ibyago bikokomeza kwiyongera cyane ku ngenzi zijya mu Burusiya, nubwo abari ndani mu Burusiya batabikubwira, ariko ngo ibintu byifashe nabi cyane. Bahaye ikaze kandi kuri Saneri Nyamugayo, aho twababwiye ko muzokwama muhasanga ibiganiro byinshi biryoshe kandi byisana mitima. Mbega niki twokora? Niyihe mpanuro twohereza abanyafrika bene wacu? Mwibuke ko ubuzima ari njyankuge kandi ko umuntu aja kurondera kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Ntitubujije abaja kurondera. Imbere yuko uja kurondera banza urabe mbega ninde mpamagaye. Umaze gushikayo banza wigetere. Uhejeje kwigatere umenye ko wigenza. Murakoze, turabashimiye. Yari Saneri Nyamugayo ibagezaho aya makuru.